Ndabaramukije inshuti mwese bakunzi b'ihiganiro warubizi. Mu higaniro warubizi cuno munsi tukaba twahisemwo kubayagira ku rupfu rwa nyakwigendera yahoze arongoye igihugu ca Tanzania Benjamin William Mkapa yitavye Imana mu ijoro ryo kuwa kane rishira wa gatano mu kakaro umwaka w'2020. None Benjamin William Mkapa yari inde? Yamaze iki? Igihugu ca Tanzania ndetse n'igihugu c'u Burundi bamwibukira canke bazomwibukira kuki? Ivyo nibindi ni muri kino kiganiro, ariko tubasaba ko mu kwiyandikisha mu gufyonda aho musi handitse subscribe kugira ngo muba bambere kuronka ibiganiro vyacu. Muce mwongera kandi mufyonde kuri ako gakengeri kaza ku ruhande mutibagiye kubisangiza abandi. Kino higaniro mwagiteguriwe na jewe Izidori Habonimana ndabahaye ikaze. Nkuko rero biri mu itangazo ryasohowe n'ibiro bikuru vy'umukuru w'igihugu wa Tanzania ryabaye incamugongo ku Batanzania ndetse no ku Burundi ryamenyesha ko Benjamin William Mkapa yitavye Imana mu bitaro vyo mu gisagara ca Dar es Salaam aho yaragwariye mu ijoro ryo kuwa kane rishira wa gatano igenekerezo rya 24 mu kakaro umwaka w'2020 akaba yitavye Imana afise imyaka 81. Mu higaniro yatanze kumbonesha kure y'igihugu Prezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yagize ati ndugure twamugina ndaramukije abatanzania bose ariko muri iri joro ry'uyu munsi numubabaro mwinshi twashikiwe n'urupfu rwahoze arongoye igihugu ku ncuro ya gatatu Benjamin William Mkapa yapfiriye mu bitaro mu gisagara ca Dar es Salaam aho yaragwariye. Nsabe abatanzania tuvyakiruko ariko tubandanye tumusabira umukuru w'igihugu cacu Benjamin William Mkapa. Ayandi makuru ajanye n'ivy'urupfu rwiwe azobandanya amenyeshwa. Ndugaye twamugina. Eka no mu mugambwe akomokamwo Chama cha Mapinduzi CCM banditse bamwipfuriza uburuhukiro bwiza. Mkapa akaba yari umwe mu bantu bakomeye mu mugambwe CCM yakomokamwo ari nawo uri ku butegetsi kugeza uyu munsi. Abenshi bamwibukira ku bikorwa byiza yakoze mu myaka 10 yamaze ku butegetsi kuva ku mwaka w'1995 kugeza mu mwaka w'2005. Ibikorwa yari yarazwe na mwarimu Julius Nyerere afatwa nk'umuvyeyi w'igihugu ca Tanzania. Gushika ubu hakaba hataramenyekana ingwara yahitanye uwo muhisi. None Benjamin William Mkapa ninde? Benjamin William Mkapa yavutse kwigenekerezo rya 12 Munyonyo umwaka w'1938. Yavukiye aho bita Ndanda mu ntara ya Mutwara mu bumanuko bwa leta ya Tanganyika. Ico gihe ntihari bwaboneke ukwiyunga kwa Tanganyika na Zanzibar. Tanganyika yari ukwayo nayo Zanzibar ukwayo. Mwomenya ko mu mwaka w'1964 inyuma y'amatora yatahukanywe na mwarimu Julius Nyerere ariho yaciye afatanya Tanganyika na Zanzibar maze haca haboneka Republika yiyunze ya Tanzania, Republique Unie de la Tanzanie. Yize amashure y'intango ku ishure ry'abamissionnaire b'abakatolika aho bita Irupaso. Se nawe akaba yari umukatechiste yigisha ku mashure y'abakatolika. Mu nyuma Mkapa acaja kwiga amashure yisumbuye Indanda mu mwaka w'1948. Inyuma y'imyaka 3 umuyobozi w'iryo shure yasavye ko Mkapa yogenda kwiga ku yindi seminare mu ntumbero yuko yoba umupatiri nkuko se wiwe yavyipfuza. Mu nyuma yaho yahavuye atora ikibazo kimuha uburenganzira bwo kubandanya inyigisho za kaminuza maze acaja kwiga muri kaminuza y'Imakerere mu gihugu ca Uganda mu mwaka w'1959, imwe mu makaminuza yarakomeye muri Afrika kuko yafashwa n'abazungu b'Abongereza. Aha mbere na mwarimu Julius Nyerere akaba yarahize. Yahejeje amashure mu mwaka w'1962 inyuma y'umwaka umwe gusa Tanzania ironse intahe yo kwikukira. Agarutse mu gihugu ca Tanzania yarabaye umurongozi w'akarere ka Dodoma imbere yuko aja kubandanya amashure muri kaminuza y'i Columbia muri Amerika, University of Columbia, aho yatahukanye urupapuro rw'umutsindo mu bijanye n'imigenderanire n'amakungu. Ico gihe kandi yarabaye umumenyesha makuru muri Tanzania, umwuga yakunda cyane kuko kuva no mu bwana bwiwe yamye yifuza kuba umumenyesha makuru rurangirano. Yarakoze mu binyamakuru bitari bike, araba n'umuyobozi w'ibinyamakuru bimwe bimwe nka The Daily News, yarakoze kandi no mu kinyamakuru Sunday News. Prezida Julius Nyerere amaze kumubona nk'incabwenge yofasha mu iterambere,
yaramuhamagaye amugira umunyamabanga ajeje ibyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu. Mu nyuma yaho acamugira umuyobozi ajejwe ibyo kumenyesha amakuru muri Tanzania. Avuye muri kaminuza y'i Colombia yarakoze muri leta. Yarabaye umushikiranganje wo gutumatumanako amakuru, mu nyuma abo umushikiranganje w'inyigisho za kaminuza. Yarabaye kandi umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu inshuro zibiri, nukuvuga ku nshuro ya mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1977 kugera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980, kubugira kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990. Imbere yuko Benjamin William Mkapa yitoza ku giti cy'umukuru w'igihugu, Nyerere ngo hari ibanga yari yaramubwiye. Yamubwiye ko mu byo yoshira imbere ari ukugwanya igiturire cavugwa ku ntwaro ya Ali Hassan Mwinyi yatwara ico gihe. Uyu nawe akaba ari we yakoreye mu ngata Julius Nyerere. Uwo mugambi rero niwo Mkapa yahavuye ashira imbere mu kwiyamamaza. Nyerere nawe aramushigikira, bituma abanyagihugu bamuhunda amajwi. Aha nta gitangaza kirimwo kuko yarashigikiwe n'umugabo akomeye, mwarimu Julius Nyerere, uw'abatanzania bubaha bakamufata nk'umuvyeyi wabo. Ico gihe rero bari bishimiye Mkapa kuko bavuga bati nuwundi muvyeyi bahawe na Nyerere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 abatanzania baca bahunda amajwi Mkapa, gutyo araheza atahukana intsinzi. Acaba umukuru w'igihugu agira gatatu inyuma ya Julius Nyerere na Ali Hassan Mwinyi. Agishika ku butegetsi yasabwa ubwa mbere na mbere kunagura umugambwe CCM kuko ku ntwaro ya Hassan Mwinyi vyasa n'ivyari vyayangaye. Yategerezwa kandi kugurura urubuga rwa politike, maze hakaba imigambwe myinshi itavuga rumwe na CCM chama cha mapinduzi, kuko hari haheze imyaka itari mike hari umugambwe umwe gusa CCM. Ibindi mu byo bamushimira, kuri manda yiwe ya kabiri yarashoboye kuzana abanyamitahe mu gihugu ca Tanzania, maze igihugu kirahatorera koyoko. Ariko wa mugani w'ikirundi ngo ntawushimwa na bose, ntivyabujije ko bamwe mu banyagihugu bamwagiriza ukunyuruza ubutunzi bw'igihugu. Bavuga ko akiri ku butegetsi yashinze ikigo gicukura amabuye y'agaciro, amahera avuyemwo akayacira ku mufuko wiwe, ivyari bihushanye n'amategeko kuko cazira muri Tanzania, na nubu ko umukuru w'igihugu akiri ku butegetsi akora urudandazwa. Nubwo biruko amateka Benjamin William Mkapa yandikishije mu gihugu ca Tanzania ni menshi cyane, nubwo hari abamwagiriza kunyuruza amatungo y'igihugu. Akarorero yaradugije ubutunzi bw'igihugu, yongera arugurura urubuga rwa politike, maze haraboneka imigambwe myinshi. Abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaje ko ababajwe n'urupfu rwa Benjamin William Mkapa, agahoza abanyagihugu cyo kimwe n'umukuru w'igihugu ca Tanzania, agasaba Imana ko yokomeza umuryango yasize. Aha twokwibutsa ko Benjamin William Mkapa yari mu bakuru b'ibihugu batanguje ibiganiro vy'abarundi, bongera batera umukono ku masezerano y'Arusha mu mwaka w'ibihumbi 2000, amasezerano yatumye Uburundi buva mu ndyane bwari bumazemwo imyaka irenga 10 inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yari yatowe Melchior Ndadaye. Si ibyo gusa, n'inyuma y'amatati ya politike yadutse mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu Burundi, akarere ka Afrika y'ubuseruko kagenye Benjamin William Mkapa kuwa kabiri ntwarante umwaka w'ibihumbi 2016 kuba icegera cy'umukuru w'igihugu w'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni, mu biganiro vyahuza leta y'u Burundi n'abatavuga rumwe na leta y'u Burundi, akaba ari nawe yagaragaye cyane muri ivyo biganiro. Ariko ivyo biganiro akaba atabirangije kuko muri Ruhuhuma umwaka w'ibihumbi 2019 Benjamin William Mkapa yaciye atanga imihoho muri ayo mabanga. Benjamin William Mkapa akaba asize abana batatu n'umupfakazi wiwe Ana Mkapa. Igihugu ca Tanzania kikaba catangaje ikigandaro c'imisi 7 guhera kuri uyu wa gatanu. Benjamin William Mkapa akaba baye umukuru w'igihugu agira kabiri yitavye Imana inyuma ya mugenzi we mwarimu Julius Nyerere yitavye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1999.